Ikibazo ni ciza cyane kuko ico novuga zisangije nuko turabira no kubazishikirizwa. Mubona ko kuri ENA inyigisho dutanga tuziha abantu bize kandi bafise n'akazi. Ni inyigisho ziza gufasha abasanzwe bari ku kazi gushishikara barangura neza imirimo basanzwe mbere bakora neza. Murabona ko muri mwihangiro ry'imigambi mikuru y'igihugu ico no kwita muri plan national de développement y'u Burundi yo mu 2000 yategekanijwe guhera mu 2018 gushika mu 2027 uruhara rw'abakozi murabona ko baruhaye ikibanza gihambaye cyane. Aha rero dufatikanije n'ubu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere n'umutekano twarabonye yuko abaserukira abandi mu ntara no mu makomine basanzwe banabikora neza cyane muri izi ntara novuga zine duhereye ku ntara ya Cibitoke, iya Bubanza, iya Bujumbura mbere n'intara yo mu gisagara ca Bujumbura aribo babashizwe imbere kugira bakurikirane zino nyigisho. Izi nyigisho rero akarusho rero zisangije nuko aba bazironse nabo bagiye gushikira aho basanzwe bajejwe canke bakorana mu kubereka bimwe bimwe nyamukuru mu byo babonye hano vyotuma barushiriza gukora neza no kwishura ivyo ababitura babasavye ku mwanya kandi no mu gihe gikwiriye kanatsinda mbere ibyo bize bavyigishijwe n'abarimu basanzwe bigisha ama kaminuza kuko ikigo ENA kiri ku rwego rwa universite nayo nk'ibindi abigisha bahigisha nabigisha bo muri universite mugabo nkuko mu bibajije akarusho nuko twebwe abo turonka baza gukurikirana zino nyigisho baba basanzwe ari abantu baciye ubwenge baba basanzwe ari abantu bakora imirimo ya leta neza mugabo kugira bashishikare bashira mu ngiro intumbero leta yihaye yo gukarihiriza ubumenyi abakozi bayo baca baza rero kugira bashishikare kugira bagira gute baronka akarusho kadasanzwe mu byo basanzwe barangurira bene gihugu. Tunenge twobona muri bano mu bisanzwe n'utunenge tudafashe uti gute n'utunenge tudafashe kuko twobonetse cyane cyane utunenge mu bintu by'inyigisho razi ko twoboneka mu gucegwa nako ivyo ntivyari gushoboka kuko bize baba hano. Twebwe twarabashimiye cyane nta tunenge twovuga twabatoye ahubwo tubona yuko ari abantu bo gushimira cyane naburya basanzwe bajejwe amabanga hambaye muri kino gihugu bakemera bakayahagarika indwi yose kugira bakurikirane intumbero yo kugira gute yo gushira mu ngiro neza cyane kurushiriza uko bahora ivyo basanzwe barangurira igihugu cy'u Burundi. Aba bantu rero aho kubatora ubunenge je mbona mwanya wose twamaranye bo abantu bo gushimira cyane n'abantu bagize ico bafashije cyane intererano zabo zarafashije cyane n'abari ko barabigisha biratuma mbere n'ivyigwa biryoha ku buryo ndazi naho nabo nyene mwobabaza sibo bazobona birasubiye gutungana vuba no mu yandi no mu bindi bisata by'ivyigwa dusanzwe dutanga. Koresha ico twobabwira kiri muri bijya nyene bize nibashira mu ngiro bijya bize kurya nyene babigishije twebwe erega natwe twabigishije dusanzwe turi mu babitura basanzwe barangurira imirimo natwe turi mu bene gihugu nk'abandi. Twavuze yuko izi nyigisho ntizitunganirizwa abantu bafise babakeha bwenge zitunganirizwa abantu basanzwe baciye ubwenge kandi bafise n'ayandi mabanga hambaye. Ico twobatuma rero n'ugushingira intahe iri shure bagashishikara kubikora neza kujya bahora bashize ko nakandi karusho kugira twebwe tuzobitura bize bigaragare kiyindwi bamaze hano vy'ukuri yabaye indwi y'akarusho kandi bizoca bitera iteka n'iki kigo vyongere biduhe n'umwitwarariko mbere munini wo gutegurira n'ayandi ma ministere canke ibindi bisata bigize ubuzima bw'igihugu inyigisho nkizi zigenda ziteza imbere ibijanye n'intwaro mu gihugu cacu c'u Burundi. Hanyuma ikindi twagomba kubabarira
bibereye ngo hano mu Cibitoki biriko vyongera bibera no ku mugwa mukuru w'igihugu Igitega. Hariho izindi ntara nazo nyene ziriko zirakorera Igitega. Aha twagombye kubagaburamo kubiri bivanye n'ukuntu intara zikurikirana. Saba gusa nico gituma ivyo twiteze nk'akarusho bigiye gukwiragira mu gihugu cose, na cane intara zimaze gukurikirana zino